Ndabaramukije inshuti bakunzi mudahengeshanya gukurikirana ibiganiro vya Kazoza FM ijwi ryo kugwiza umwimbu. Uyu ni wa mwanya mukunda cyane gose gukurikirana ikiganiro kuziko kiri muri wa mugambi ndatera nanje kaba ari umugambi fashwe mu mugongo na Pasak nayo nyine fashwe mu mugongo n'ishiramwe igihugu vya Buraya hamwe na Africalia. Mudukurikirana kuri megahertz 103 n'ibice bitatu ngaha mu gisagara ca Bujumbura hamwe no kuri megahertz 105 n'ibice bine mu gihugu hagati. Nuko rero Rajatunga hamwe na Liesa Kimana nibo bariko baramfasha kugira ngo amajwi n'amasanamu bishobore kubashikira ku mbuga ngurukana bumenyi ndetse no ku radio. Reno niyo nkeza nije wende message kino kiganiro uno munsi rero ngo turata iki nivyo tugira twumve mu kanya reka tureke umutumire wacu aje kuturatira abanze yidondori. Ego Jenny twasindayiga Hervé Chris nk'abandu umuhinga w'amajwi byo bita ingénieur du son. Ego. Hervé, turaguha ikaze muri studio za Kazoza FM. Murakoze cyane. Ego. Nuko rero ariko baradukurikira uno munsi dufise umuhinga w'amajwi nkuko hejeje kubivuga asanzwe yigisha abantu ngene bashobora gukora amajwi bimwe twita sonorisation. Asanzwe kandi afise na studio de production yitwa Iriba Studio. Akaba rero no musaje kutuyagira ngene abikora icatumye ashobora kubigira ndetse n'ibindi byinshi aza kutubwira. Nuko rero Hervé je nagira ngende n'ikibazo canje cyambere. Umuntu ajya ariko aravuga ati umuhinga w'amajwi two kumviki. Ico umuntu ategerezwa kumva n'umuntu ahinyanyura ingene amajwi avuga. Akashobora kuyakora kuburyo ashobora kuvuga neza agasohoka neza atamena amatwi abantu akaryohera ugutwi k'umuntu. Bajya yo bariko baravuga guhinyanyura amajwi tuzanye tuzi yuko ari abantu bahinyanyura amajwi nk'uyo bagira baririmbe bimwe bita ngo bariko baratravailler amajwi. Nibaza ko bitandukanye n'ivyo ukora ni ibintu ukoresha ivyuma. Twebwe tubikora mu vyuma dukoresheje umuyaga nkuba mugabo hari ababikoresha mu kugorora ijwi ryabo mugabo ahanini ugiye kuraba usanga ari nkaco kimwe nuko twebwe tubikora mu buryo bw'ivyuma ukoresheje electricité umuyaga nkuba. Umuntu ariko aragerageza kuvyumva n'umuhinga w'amajwi nka handi baba bagize ibintu byo kugira ngo amajwi asamira nashika kure bazanye sonorisation nibaza ko benshi bavyumva ni uri muri babandi bafasha ibintu mwacometse kugira ngo nk'umuntu avugiye muri micro bishobore kumvikana ku metero cyane kandi bavyumve neza bisohoke neza bitamena amatwi mizosi bita biryoheye ugutwi birashobora kuba bitamena amatwi muga bitaryohera ugutwi. Urumva uri muri babandi bazi urumva urabihinyanyura neza ku buryo biryohera ugutwi kugira ashobore kuvyumva amererwe neza kuko hagiye turiko turahinyanyura amajwi sukumviriza gusa sukumva gusa haba harimo nico no kwita nuko ikirundi urashobora kwitiza igifaransa harimo gusanta harimo kumva n'amatwi mugabo harimo aussi no gusanta ko nk'iyo ugiye mu ma concert par exemple iyo uri kuravuza bariko baravuza nk'ico bita kick na bass hanini hari ama frequency aba ategerezwa kumvikana n'ugutwi muga hariyo n'ayandi usanta hajya abantu benshi bakunda kuvyitiranya ngo urumva ngo biravuga cyane mugabo ntiba bivuga cyane ni kwera gusa akubise gross case uca wumva umubiri ari uri kuravibra ajya n'ama frequency aba ari kora gushikira yumvikana novuga gute yumvikana mu ma vibration urayasanta kubera umubiri ukora iyo wawe biri kwiravibra mugabo hari aja mu gutwi muga hariyo n'ayandi usanta donc ni ivyo byose hariho guhinyanyura kugira abantu bavyumve mugabo hariyo aussi no kubihinyanyura kugira abantu baryoherwe. Byiza cyane. None ivyo bintu nivyo wize canke nivyo wigishije vyagenze gute yo kugira ngo ubimenye? Rwabaye urugendo runini ko ndabikora kuva muri 2004. Kuva muri 2004? Ego. Mem no shanka vuga yuko nabitanguye kuva kera mugabo ibi byo gukora ama concert nabitanguye muri 2004 sino kera ubimazemo hafi imyaka 20. Ego kera narabaye mu DJ dukoresha amaradiyo amakasete hama tukagenda tukagura inkono mwisare tugashiramwo bafre hagati kugira ishobore kudunda ivyo byose twarabikoze ndavyibuka hari nko mu myaka 1996 gutyo
n'uburambe bukomeye n'urugendo runini ya cyane mugabo sinsubira n'inyuma navukiye mu muryango ukunda umuziki cyane ko na papa mbyara nawe nyene aravuza inanga bijya byo muri eglise urumva nakuze nkikujwe n'ivyuma nakuze umugenzi w'amajwi nakuze n'umugenzi w'amajwi nakuze nkikujwe ni n'ama instrument de musique umuvyeyi amvyara rero yarafise agasono gato yakunda gukoresha muri chorale urumva ibyo gucomeka nama nabikoze ndibuka kera na mukuru wanje w'umukobwa papa yarashobora gutaha agasanga twacometse ivyuma na micro turiko turatamba concert twagize muri salo don ibintu byatanguye kuva kera muga ngaho uri umwana uri kurafyina mugabo kubikora neza nk'umwuga nabitanguye muri 2004 none bisigura yuko utanguye kubikora nk'umwuga hari ishuri uba waravyize ko canke wabandanije uguma wowe nyene uvyigisha oya iyo yarabaye intambamye nini ya cane yarabaye intambamye nini ya cane kubera premièrement umuziki mu Burundi ni umuziki ni kintu bagishira mu cyo no kwita ubugenegene ni jambo rya mbere nanka muzima aba kora ibikorwa mbabwenge benshi baciye hano baravuze ko iryo jambo batarikunda iryo jambo ndajyanka cyane kuko urumva kenshi yo barivuze umengo ni ibintu dukora turiko turafyina twabuze umwanya twabuze ibindi duja gukora biri sérieux niyo mpamvu nanka iryo jambo ubugenegene so byarabaye intambamye no kugira ndabitahuza abavyeyi banje yuko ari wo mwuga ngira nje gukora ndibuka umuvyeyi wanje ntigeze avyumva kandi naramutahuye kuko urumva twakuze batubwira ati ja kwishuri hama urondera akazi muri leta hama ibintu vy'imyuga ntivyaba birimo numva rero sasa wumvise umwana wawe wakubwiye ngo agira agende mu muziki deja ho nyene biteye ubwoba ku muvyeyi en plus umubwiye ngo ugire uje kuba umutekinisiye kuko acabona umengo uratakaye kuko urumva akazi kacu kubera tutigeze tumenya ivyo ari byo nakazi kamye gakengerezwa nakazi kamye gakengerezwa ko kumva ngo uri umutekinisien babumva uri umukinagizwa winstara amabafre ubucafuye uraterura uragira iki bakumva umengo nivyo ukora aroka kazi dukora nakazi gakomeye cyane kandi gasaba ubuhinga n'ubumenyi komeye iyo rero yarabaye intambamyi nagumye rero ko numva ntigeze ndonka support nimwe abavyeyi ntibigeze banshigikira na gatoya umva barabanyamuziki nabonye yego ntibigeze bamishigikira muko bavuga ati umuziki genda ukore nka amusement mugabo mu buzima busanzwe utezo kusa kandi urundi kintu nkuko umenga ivyo nariko ndakora navyo nyene ntivyari sérieux mugabo naragiriwe chance naragiriwe bakwe ryo kuba muri Centre Jeune Kamenge cyane gose ko muri Centre Jeune Kamenge niho nigiye imyuga umwuga nkora ngirira rero ibakwe yuko muri ico gihe muri Centre Jeune Kamenge niho hari ivyuma vyiza mu Burundi hose hanyuma niho ngiye gukorera ibi byo gukora ama concert byiza cyane begare aho rero turumvise yuko wararonsa abantu bagushigikira muri Centre Jeune Kamenge barakwigisha ingene bigenda byari bigoye suko naronsa abanyigisha urumva twagwa muri urumva nta wundi muntu yari aharabikora nta wundi muntu yari disponible abikora ubwa mbere hari umupatiri yabikora uwo mupatiri yaranyeretse utuntu dukeya mugana nawe aca risubirira inyuma yisubiriye inyuma haca kurikira uwundi umuhisi yitwa Jerome niwe yaciyeho mukuru wanje niwe naragenda nkamwinstalira hama wakaza gakora amajwi mugana nawe nyene urugendo twagendanye gwari rutoye ko yaciye agandagurwa hama caniro truva usigaye uri wenyene nsigaye ndi je nyene ndi responsable w'ivyuma nta shwa nari mfise nategerezwa kwiga intererano nini yanovuga naronse yari yo y'umupatiri yitwa Claudio wewe nawe nyene we yaragenda nko mu Italiana akagaruka afise ibitabo akabinterera kambye ati genda wige kubera nawe nyene vya murengeye kubera twaragenda tugakora ama concert dufisa nk'amabafre 8 hama tugataha havuga imizinzo zose twazituriye hajya amabafre murashaka kuyaturira yo neza cyane yo bihinyanyuye nabi ego sishobora kubwira ngitangura amabafre no naraturiye yabaye menshi ahubwo rero tukiri ngaho nyene murashaka kutubwira nk'ubu hariho nk'urubanza canke hariho nka concert canke hari ikindi kintu ibintu bidahara mutegerezwa gucomeka kumwe n'ibindi kugira twe dushobore kumva amajwi ibintu bidashobora kubura ivyuma bidahara
bidahara no kuvuga okay nk'ubu turiko turavuga twagize sonorisation ngaha hari abantu hajya dukeneye ko batwumva ivyuma mucomeka bimwe n'ibindi kugira ngo amajwi ashobore gusohoka ni ivya nk'ubu turashobora tuvuga duti harakenewe micro harakenewe urutsinga mugabo twende tutonesha amaso mwebwe nk'abahinga ibindi mucomeka ni ivya biri muri kategori zitatu hari ivyo no kwita mu gifaransa bavyita source okay iyo source rero nico kintu kiva mwijwi ubwa mbere ishobora kuba ari micro umuntu ariko aravugiramwo donc micro nitangura nico bita source ishobora kuba ari instrument de musique bariko baravuza nayo nyene ni source ibyo rero niyo ntango ya vyose hama kacakurikira rero ico bita câblage donc izo micro izo instrument birakeneye urutsinga rutwara ivyo biriko birasohora bikabijana rero muco bita muco no kwita preampli ico bita rero preampli nico benshi bita mixeur mixeur ni twa tuntu umenga ariko udubuto twinshi yego mugabo ubuhinga buriko burevuriwa cyane ubu ya mabuto maguma bayirukana bazanye ibintu ari gukora ko gusa yego ubuye urashobora gukoresha mixeur uri kurakoresha tablette gusa iPhone cyangwa gakoresha telefone birakora nibwo buhinga tugezemo donc ico rero bita preampli bivuye ngaho ni wacaza ico no kwita ama ampli rero niyo aca yamplifia ya signal duza ego urumva hariho source iyo source rero niyo ni genera niyo nitanga ijwi hama rikaja muri mixeur rero niho ba uhinyanyura ijwi nturikora kugira rivuge neza niho hamwe bahora bavuga ngo ugira wongereza ubukomezi bwajyo canke ugira ushire kwa ma effet canke ushire ko kugira rishobore gusohoka neza riryoheye ugutwi hama rero bivero muri mixeur uca bibihereza ampli rero ni cibigwiza bikaba binini kugira bishobore gusohoka mu mabafre donc urumva mabafre nayo niyo système de diffusion ico bita système de diffusion yego donc hariho donc uva kuri source uja kuri preampli câblage preampli hanyuma ukaja muri amplification hama source hama système de diffusion ariyo mabafre numva ari ibintu bon umuntu avyumvise ukanyene yo kwibaza ngo biroroshe muganki kari kubera wowe ubimetriza cyane yego ntibiba byoroshe yego hama rero amatwe dusumira twumvise yuko hariho umugambo ufise wo kuvyigisha nabandi sous forme y'ishure hama mu mashure tubona turiko turiga ibiharuro turiga igifaransa turiga biologie n'ibindi nta bintu vy'umuziki canke ngo guhunyanyura cyo twokwita sonorisation ukunda gusanga bashimikirako wewe intumbero wari ufise igihe watangura kuvyigisha abandi yari yahe byari bivuye ku mubabaro nari mfise kubona atamuntu byarangoye kuronka ico no kwita intererano numva ko nje ndabitangura ndibuka fata decision kera nari mu musicien naravuza basse muri Heaven Melodies mugwi ubu warabihebye uyanda cyane mu musicien ndavuza igihe rero nafata decision kuja gukora ivya sono bose ntibabitahuye ko naravuza basse naravuza piano bakambwira ati nukuri mu pianiste mwiza kandi ubandanije ukora ivyo bintu nukuri wo mu pianiste mwiza ko ico gihe vraiment kuba mu technicien karakazi k'abantu nyene bo ngaho nyene no je ndabwira je numva umenga ibiye nivyo biriko biranyatira rero sasa ndabigiyemo ntahuye ibaze rero kudatahubwa n'umujyango ntutahugwe nabo muri ko murakorana kubera bumva yuko bagira batakaza mu musicien hama rero byarangoye rero kuronka iyo support uko kuntu rero ntanonse support nkuko navyipfuza ko naripfuza kuja mu mashuri yo hanze kuvyiga ngaruke hano ndavyigisha namye mfise umugambi wo kuvyigisha namye mfise umugambi wo kugurura ishuri ry'umuziki mugabo riri orienté muri ivyo bintu vya sonorisation ikintu namanye kuva kera nipfuza kuja kwiga kugira ngaruke gushobore kuvyigisha hano rero sasa mbura iyo support ingene nja kuvyiga mugimana iranyugurura imiryango ndavoyaja ndaja gukorera mu Rwanda ndaja gukorera Nairobi naragiye gushika mu mahanga ndagiye gushika mu Budagi ubu yeresama mvuye muri Côte d'Ivoire yego ngaruka hano niho nahora nkorera so urumazeyo nk'imyaka namazeyo nka 6 mois yego ndiko ndakorerayo za sonorisation nyene yego nta kandi kazi nkora bampamagaye nivyo nabangiye gukora yego rero sasa uko kuntu Imana yagiye inyugurura imiryango niko nagiye mbona ibindi bikorwa handi nkavuga nti none ko twebwe iwacu atakintu na kimwe dufise donc ukacushiramo uwo mubabaro wo kubona bitanyoroheye
hama nagenda no hanze nkabona abandi ngene bariko barabikora nkavuga ni quand hari undi mwana ameze nka jewe peut-être ari Burundi ashobora kuba yipfuza kwigira kw'ivyo bintu muga kuri we ari indoto iri idashoboka bivanye n'uburyo ingene bugoye kuronka havuga ni nimba bidashoboka ko tujabuka hanze ni gute dushobora basi gukora ikintu ngaha nibwo kitoba ari ikintu gihanitse cyane mugabo quand gishobore kugurira imiryango bamwe niko rero urumva kuva mvuye Côte d'Ivoire narashoboye kwegeranya ndashobora gukora studio hanyuma iyo studio rero niyo ngize iminsi nari ngifise abanyeshuri batatu nari ngize iminsi ndiko ndaforma ama nkizera ko nabandi nabo nyene bazoza wabitanguye nko nkajari gutangura kwigisha abandi ingene bashobora mu bisanzwe nabitanguye kuva kera mugabo nuko ta structure nari mfise na structure nari mfise yo gushobora kubikora nabitanguye kuva kera hari abanyegera nk'iyo ngiye mu concert akambya turashobora gukorana hama bakaza tugakorana nkabereka ndumuntu sinigeze nyegeza nta muntu numwe arigera anyegera antuka bose bonshingira nta muntu aranyegera mbazi nti ibintu bikora gute ngo ndabimwima aroka abandi usanga bariko barakora bashaka kwikorana umengo ninjya gutwaye jewe abantu bose banzi vraiment ndugurutse umuntu araza karaba kuko nanje aho naraciye aho nteza kuba mpagaze ndakana gato ndiko ndarabandi bariko barabikora nkumva nipfuza guhagarara amande yabajya banubwira ndabe no fiske nibwo ntokora ko basi ndabe ingene bikora mbazi ibibazo rero nkumva kuri je n'umunezero munini ya cyane wo gushobora gusabikanya n'abandi ubumenye mba mfise so ni ikintu namanye rero sasa ubu rero ntashe mvuye Côte d'Ivoire niho nashobora kuronka uburyo bwo gukora studio kugira nshobore kubandanya iyo migambi rero ndiko ndagenda gahoro hari utwuma twingoye ntararonka nkiriko ndarondera uburyo nyene bwo kwiyungunganya nabwira ndaturonke kugira nshobore kugira ishuri rimeze neza abantu bashobora kuza kwigiramo ugerageje kuraba none uwo mugambi wari wihaye yuko ushobora kubisabikaniriza n'abandi ubona bifise ico biriko aho biriko birashika uri satisfied n'ingene biriko biragenda ko urumva nka hari umuntu umunyeshuri yigeze kuza kumbwira ariko arambwira témoignage yiwe yagiye gukora nawe kurumva arasanzwe abikora yagiye gukora nawe hama batangura kumubwira ngo ngo bwa ndi ngusigaye ukora neza ngo mugango twumva umengo ngo ukora nka Herve acavuga ati none gashaka ko turi abanyeshuri biwe je yagarutse rero kubimbwira numvise binyoheye cyane kumva yuko hari abandi bantu bari barakora ibintu bimeze neza kandi abantu bakabishi nibwo bagaruka bakavuga ngo babikora nka jewe si objectif ni yuko numva yuko umunyeshuri wanje yasohotse hanze yashoboye gukora ikintu abantu bararyoherwa nico kinjohera cyane abandi nabo twicaye turiko turiga bakatubwira hariyo nabavuga ati nukuri imyuga iratandukanye tuje kubaza ko urumva uri kurabasigurira bahita babona amakosa bakoze kuva kera nkuko nanje nayakoze kuva kera kuko kenshi ababikora siko baba bizi siko baba batahura ivyo baba ariko barakora babatse ko gucomeka gusa mugabo ugiye kubasigurira micro ikora gutya cable imeze gutya ampli imeze gutya ibiki bose ukaguma wumva umengo uri kubarira uri kubabwira ibintu bishashe nkuko umengo nta sono bahora bakora ikironje kirangera kubona abantu bariko baruguruka mu bumenyi bariko baratahura ico bariko barakora hanyuma ukumva ama resultat hanze ngize iminsi ndiko ndakurikirana abanyeshuri nkara ama statut yaho bariko barakora utu video ba sharinga kuri WhatsApp kumva bivuga neza vraiment kandi nkabinkarage nkababwira ni nukuri numva njyohewe cyane ni vyiza cyane nagenda kubaza none muri no mugambi rero wihaye wo gushobora gusabikaniriza abandi kubigisha ingene bashobora guhinyanyura amajwi nta ngorane muhura nazo nimba muhura nazo zuba ari nkizahe ingorane ya mbere n'impamvu wumva mfise bakeya ni yuko hariho benshi babikunda mugabo si benshi baba bafise capacité ico no kwita capacité intellectuelle yo gutahura ivyo umuntu aba ariko aravuga kuko hari igihe iba ari physique ibiharuro nyene uteza kwandika cyangwa ari ibintu bariko ravuga ngo frequency rero sasa akacaza rero n'indi ntambamyi iyo rero yigezeho birangora cyane kuko hajya umu ingénieur du son ni nk'umumuzicien kuko abamuzicien bari imbere bo bari kubavuza gitari yabo
mugabo we gitari yawe uvuza ni mixer bisaba rero yuko uba ufise ikintu no kwita kuba umu artiste birengeye kuba umutekinisien bisaba yuko ufise ugutwi urumva kimwe mu kirimi cy'ikimazo bati oreille musicale ushobora kugira ico no kwita appréciation kugira ushobore kumenya kuko ivyo nje ndakwigisha c'est juste la technique nukwereka iki gikora uko bigenda gutya mugahageze kubikoresha ni wewe rero utegerezwa kumenya kugira iyo appréciation kumenya ati est-ce que ni nashaka kuronka iki ubu ndafise ubumenyi bwo kumenya ne nshobora kukironka donc ubwo bumenyi barashobora kubuguha mugabo utari mu artiste uzi kwa apprécier nta kintu nakimwe ushobora gukora kimeze neza urumva ko bisaba yuko uri mu artiste kuko ubuye n'amashuri par exemple n'amashuri yigisha ivyo vya sonorisation cyangwa vya production ikintu cyambere barakubaza ese uravuza instrument nakanu kambere kadetermina yuko bashobora kwemera canke bakakwankira kuko hari ibintu bigoye gusigurira umuntu kuko urumva usanzwe utabirimwo sinzi ngene no bisigura mu bisanzwe le minimum no kuba umu artiste kugira ushobore kuba ingénieur du son aho rero fo gutandukanya rero hari itandukaniro rihari ry'umutekinicien du son n'umu ingénieur du son l'ingénieur du son ife abari mu bisanzwe yategerezwa kuba ari cyo kimwe no mu musicien mu bandi ya partena muri groupe ije kuvuza sino le technicien do son akazi kiwe nako kwinstara gucomeka kumikinga shobora ku bintu byose bivuga neza hamagahereza umu ingénieur du son rero wagatangura kuyinyanyura kwa akazi k'umu ingénieur du son akazi kari artistique effectivement umva niwe kuba technique niwe amenya ati nimba piano iri kiravuga ko ino volume reka ngabanye kick ndayifatanya na basse ndabigire gutyo urumva bica bivana na appréciation niho biza gusohora umuziki mwiza kuko urumva arashobora kubishira kuri volume imwe birashobora kuvuga benshi rero kenshi ibyo twakunda gukora novuga dukora hari gihe usanga uri kurakora ntuburi kurakora ako kazi ku ingénieur du son uri kura making ashobora gusa ko bivuga kuko kenshi nkaje barakunda kumpamagara aho turashaka uze kudukorera ukaca usanga muhuye niyo group uwo munsi nyene hanyuma ntuzi indirimbo baza kuvuza ntuzi ngene baza kugira nta kintu nakimwe ciyo groupe muhuriye ngaho nyene nta mwanya ufise wo gutegura kugira ubishobore kuvuga neza ubihinyanyure neza ko ntuzi ryari hari solo ntuzi ryari hari ikaciba intambamye rero mugabo uri umuntu bimenyereye hari gihe ushobora nyene kugerageza gukora ikintu ciza ukiadapta ingene bivanye n'ingene bije mugabo rero ico kintu rero c'ubu artiste ni novuga gute nico kintu cyambere kingora kuko nico kintu cyambere kigoye kwigisha voilà nta murashobora kwigisha uwundi kuba umu artiste kandi nkuko bigoye no kujija son y'ubundi muntu mugabo sonziza umuntu arashobora sonziza urashobora kuyumva mugabo hari yahandi rero bica bisaba yuko kugira ico bita appréciation artistique ko abantu turi sensible différemment urashobora gutanga indirimbo imwe ukayihereza aba producteur batatu ico no kurasubira niyo kuzoronka resultat zitatu zitandukanye yego mugabo kandi byose urashobora kuba bivuga neza mugabo hajya bivana nuwumviriza icakunda ni wavuga ati hari abaza akavuga ati sha ivuga nabi hari n'abandi baza bavuga ati sha nukuri numva umengo ivyo bintu ni vya grave so n'ibintu bigoye rero sasa rero niyo mpamvu mvuga nti hageze kuri ico kintu ca usanga hari aba jeune benshi bari passionné hari aba jeune benshi bumva yuko bo bikora mugabo bakaba bloqué kubera ico kintu yindi ntamba ego hama yindi ntamba nyene ni ubwo uburyo kuko urumva nka je urumva ngize iyo structure si kado bampaye urumva urayikora ukavuga uti reka basi ndondera abo forma ndondera abo nshobora gukorera ibi mugabo si bose baba bari ready ku novuga gute kuriha kugira bashobore kuza kugira mugabo si kera nariyumvira nti ndabikoze kwa gusa abantu niko boza mugana narigeze kuba déçu ndavyibuka muri centre jeune narigeze kugirisha kuru ya sonorisation kera yari free dutangura haje abantu nka 30 umunsi wa kabiri hari abantu 10 umunsi wa gatatu hari abantu babiri bagiye guheza sigaye umwe urumva bose bari bagiye rero sasa kumva birakudecouragije hama ndasubira je crois muri 2020 ndiko ndashaka gukoresha kuru initiation kuri mixeur digital nasaba 50,000
narinzi basi yuko aba sound technician bo ngaho ibujumbura bashobora kumva bashobora kugira interest yo kumenya icyo mixer digital kwico gihe ntizari nyinshi hano iyo 50,000 ndakubwije ukuri ko yabaye ikibazo kuko mu banyeshuri 200 nayo niteze naronse babiri gusa iyo kuru naruhiye kuyanira rero sasa nubu nca navuga nti rero sasa aparami ivyagusa ni biragoye reka rero tubishire ku mahera menshi muganda bishize ku mahera menshi naronse abo batatu baraza vraiment bariga kandi urumva bo barinze bayari hano kuvuga turashaka kumenya voilà au fait nico nashaka gushikako intamba myindi rero iragora kuronka abantu bari determine kumenya ivyo bintu rero sasa nonje nababwira nti amahera ndiko ndabasaba sa amahera yo kuvuga ngo nayo nshaka gutwara mugabo nshaka gutesta determination yanyu est-ce que réellement vraiment murabishaka mwumva mubishaka nje ikinyereka yuko mubishaka na ya mahera mugira mushira ziza cyane dutera ari dusozera iradira cika kure mbega ni nk'akahe kajambo ubwira abategetsi canke abantu bose bari muri iyi domaine ya art nibi bintu tubona umenga mu Burundi ntimiteye imbere kugira ngo bishobore gutera imbere bizobandanye bifasha n'ababikoramwo gushobora kwibeshaho atabindi bintu bakora ku ruhande nk'uko we wamaze kubishaka nkunda kwivugira nti buriya ngaha mu Burundi turafise ubutunzi tutazi bwinshi cyane kimwe mu butunzi dufise nukuba dufise abantu bari muri domaine y'umuziki bafise ubumenyi bafise na talent kuko ugiye kuraba muri East Africa nje maze kuzunguruka muri East Africa nta mudahurira n'umurundi nta mudahurira n'umurundi genda urabe ama video menshi ari mu Rwanda abamisye menshi n'abarundi niko ravyo benshi bamwe bamwe uzurabe nta murundi uzobura muri band ya yego nivyo ugiye ni Nairobi n'abarundi benshi buzuyeyo rero bisigura ko ugiye hanze niho barokonesa agaciro kiwawe kuba bazi ivyo barimo ofete kubera ki barokonesa agaciro kiwawe ni kubera bazi yuko domaine ya art ni kintu kirimo gishobora guteza imbere igihugu ugiye kuranka budget muri Etats-Unis bakoresha ahanini ya kenshi iva en grande partie nini iva mu bintu vy'imico n'akaranga rero sasa numva nobwira abategetsi nti badufashe batworohereze kuko ugiye kuraba ingene tubayo nga mu gihugu biragoye nk'umu artiste gushobora kwigurira gitari biragoye nk'umu artiste baborohereze gute batworohereze mu mataxe bagabanya amataxe canke bashiro programme yo gusapora kuvyuma dushobora kuzana kuko ego niyo ntambamyi nini ya hanini dufise hano kuko par exemple nk'abantu bafise ivyuma ugiye gukora nk'ama concert bagusama amahera menshi iyo wumvise rero amahera menshi baba bariko baravuga wowe wumva umengo bagira bakwibe muko agenda kuraba amafaranga babiguze ntuca wifata ku muntu ukacuvuga uti rero niyo mpamvu iki gisata kidatera imbere ni kimwe mu bituma iki gisata kidatera imbere kubera nta access dufise yo kuronka ivyuma bishobora kudupermeta kuronka gukora uwo muziki ubaye bizimba nkuwa gatanu yaciye hano yasabye yuko leta yogabanya amatax nukuri bo tworohereza muri domaine y'umuziki bagafata bakatugabanyiriza ko baraturemereza cane kandi bica biduhagarika bica bifrena iyo industry yose ukasanga au fait leta ishobora kubikora ivuga ngo ntikura amahera mugabo irahombera icihomba ni kinini ya cyane kurusha ajya amahera badusaba ziza cyane gose Hervé reka tugukengurukire umwanya uriko uratwigishije ibintu byinshi duhora tubonesha amaso mugato tutamenya ingene biba vyakozwe turagukengurukiye cyane gose kubona witavye ubutumire bwacu murakoze cyane yego reka dukengurukire nawe ko baradukurikirana ku radio ndetse no ku ma réseaux sociaux dushimire Rajatunga hamwe na Liesa Kimana bariko baradufasha kugira ngo amasanamu hamwe n'amajwi bishobore kubashikira aho iwanyu jewe none yo nkeza narindemesheje kino kiyago ndabakengurukiye kandi ndabifurije kumererwa neza mu vyanye no mu banyaho muri hose naho butaha